Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Ku batayisilamu amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nongeye kandi kubaramutsa ndabifuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu byanyu. Dr. Sole Online TV ndabaramukije. Imbere ya byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe yadushoboje gushika kuri uyu mwanya n'isaha, kuko si nguvu zacu canke se ububasha bwacu canke ngo ubwenge bwinshi, uretse yuko ari gushaka kw'Imana, kuko bamwe muri twebwe bari mu bibazo bitandukanye, bari mu bibazo vy'ingwara, abandi bariko baratabaruka bitaba Imana, abandi bari mu bindi bibazo bimwe bimwe bitandukanye. Ariko jewe nawewe uriko urankurikira turi bazima, dushimire Imana umuremyi w'ijuru n'isi, no gushimira na cane cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, wewe atuyoboye mu gihugu kirimwo umutekano, amahoro, iterambere, eka n'urukundo muri rusangi. Aragahora ku ngoma canke se baragahora ku ngoma, aragahora ku ngoma umutama wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, nabo bazingiye kuyobora Uburundi n'abarundi. Nama navuze yuko mu Burundi turafise ingabire nini cyane gose, nayo si yindi nuko twahawe indongozi nziza cyane. Ntagire uzo guhenda mwana wa mama, iyo indongozi ari nziza eka n'ibindi byose baba byiza. Naco tumubona igihugu c'u Burundi ari ciza, gishajije, gitekanye, kubera ko twahawe indongozi nziza cyane gose. Mu nyuma y'ibyo onya Dr. Sole Online TV, Dr. Sole ni jewe. Kuri YouTube mwandike Dr. Sole Online TV, TikTok andika Dr. Sole Ntakirutimana. Dr. Sole nagarutse kugira ngo dushobore kuyaga kuganira kuri ibintu biriya, kubera yuko twarabagijwe baciye muri inbox muri WhatsApp. Dr. Sole wewe ukora gute, uvura gute, kuri twebwe turi hanze igihugu bigenda gute? Inyishu ndayitanze nkuko nayitanze ryari. Ikintu cya mbere, iyo utwituye uri umurwayi, utoye nimero ya telefone nkuko twayitanze, ugitore uzi kuri serious, ntuyitore uzi kuje kuderanja. Nta deranje manza nkunda mu buzima. Umwanya wanje wo gutwenga ari muke cyane gose, umwanya wanje wo gutwenga ni muke cyane gose, umwanya mwinshi bandi mu kazi, kuko turonderwa na benshi babifuza gushaka dushobora kubatunga niriza. Nimero ya telefone uramutse kuyitora, amaze kuyitora, ni kuvuga yuko uraturondera, bibaye ngombwa ukanavuga aho uri n'impamvu zitumye utora nimero ya telefone, hama ukatubwira ikibazo ufise. Dr. Sole twege tuvura umuntu dukoresheje amajini. Tuvura umuntu dukoresheje amajini, aho uba uri hose. Ndetse kandi kubikubwira mwana wa mama uri hose, ushaka uri muri Amerika, ushaka uri muri Belgique, ushaka uri muri Hollande, ushaka uri hehe, upfa kondondera ugashaka kumbwira ikibazo ufise, tukumvikana tugahuza ku rurimi. Igikurikirana n'igiki ni gucinda kubwira uko nshaka kugufasha. Wowe uri kurantigera uri hose, ushobora kuba iwanyu mu Burundi hariho abantu b'abarozi, ushobora kuba ngaho iwanyu mu Burundi wagiye hanze ufise ibintu by'ibifungo, warafunzwe, wararozwe. Mwana wa mama, iyumvire, imbe iyo hanze uri umaze imyaka ingahe uri iyo hanze? Uhembwa umushahara ungana gute? Muri uwo mushahara ino iwanyu mu gihugu cy'u Burundi ino wavuye umaze kurangura imigambi iyihe ingana gute? Nigiki umaze kwimarira?
ni giki umaze kwishikanako ku buzima bwawe, bigerageze urabe. Ntushobora gutera imbere, ntushobora kuva aho uri kandi uzi yuko wavuye ino iwanyu mu Burundi uri mu bifungo by'uburozi, wararozwe ufise inzitizi. Akaroro gatoyi, tutange ku izina gatoyi, reka ndivuga izina ko dushobora gutanga akaroro gusa usanga bibaye kunyene. Kanaka mwene kanaka naho azogenda gukora hariho hose ntazigire yumvikana n'abakoreshwa biwe. Bamwe bankunda kubona kuri TV zitandukanye ngo kanaka bosi we ngo yagize kunuku bazi kumuhemba akoragwana akoragirante bamwirukanye byagenze kunuku kubera iki wewe kirahugiye hose ugende ushwana n'ababosi bawe. Iyi nzuro yikoreyemo ni kibazo urashwanye, iyi nzuro yikoreyemo urashwanye n'ababosi, iyi nzuro yikoreyemo urashwanye n'ababosi bawe. Ahantu hose ugenda uca hose hagenda hariho ibibazo. Ahantu hose ugenda ukorera iyo hanze ugenda uvaho udahembwe cyangwa akagukubita. Mbega ndakubwira ikintu kimwe, hariho ibindi bibazo, hariho izindi ngorane, hari ibindi bibazo bidakemurwa mu buryo bw'umubiri. Hariho ibindi bibazo, izindi nzitizi, izindi ngwara zitavugwa mu buryo bw'umubiri, ahubwo zivugwa mu buryo bw'impwemu. Reka yo gucangatanya ibintu. Ntushobora gufata umuntu yarozwe, yafunzwe, yatawe ko inyatsi, afise imikoshi, ahagiye hose bari ibibazo, mucunda kondera umuntu kanaka ngagufasha ibiki ni yakufasha ibiki. Icyo gufasha ni giki? Ni makamanza kurabe wewe inkomoko y'ibibazo byawe ni yihe. Nimba hari inyatsi, hari hibiki, zitize, hari biroza, hari biki, babikuvure. Ataruko naho uzokwa mufata amazi n'amavuta uyacanga myo kuvuga iki. Hariho ibibazo bimwe, hariho ingwara zimwe akaro gatoyi. Dr. Sore nari maze giheje ngwaye, nari ingwara zo kwa muganga bakora byuma. Hariho ingwara zimwe umuti wazo bisaba yuko zishakirwa umuti mu buryo bw'impwemu. Mu buryo bw'impwemu ni izingwara z'uburozi, izingwara z'intuze muka twitwa tuganda tukabafashamo. N'izindi usanga ari mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umubiri ni kugenda hehe kuri presserja ukora byuma. Rero hari ibibazo bimwe tugenda turacanga, cyo dukwiye kubicanga. Naco kimuzosanga tumwe tukuta reverse tuguma handi nyene uvaha wimukira hariya uva hari umusha gusanga yavuga ndavugaza avuze ati uyu kanaka mwene kanaka nagende gukora agende muri Saudiya cyangwa muri Oman hariho hose niyashikayo ntazorenze amezi 3 azocapfa azoshigirane azoci apfa. Sikuvuga ngo abapfuye ko mutera hapana, bamutanga ikimazi. We uburuzi nanu hangi budashika nagira uzogohenda ngo nguri muri Amerika budashika yindi yaguhenza. Umuntu apfa kuba afise izina ryiwawe gusa, amazina yawe gusa apfa kuba yafise basi yabihetse. Kubu gutuma ni kujya kunuraho na kujya kunufungwa amaso gufunga umuruzi kunye bagushikiriye. Rero inyishu y'uburozi sikubuhunga ni kwivuza. Reka simburozi gusa ingora yose inyishu ni kugira ni kwivuza. Nicyo rero usanga rero benshi muragiye gukora, murarondeye, muraroza uko muronka, hageze uko muza kuruka kugira ngo mujye ivyanyu mwakoreye mu mahoro n'umutekano ntangere mu gihugu cyanyu cy'u Burundi. Kazamva umuntu kanaka ngo yapfuye yitavye Imana, ukumva umuntu kanaka yikubise hasi acagwa hasi, wowe ugasanga uriko urakora uko bimeze neza, ukumva buki na buki umusonga wo mwibere, ugatusanga umuntu aherengaho nyaragwaye wewe wabifashe ibintu bisanzwe. Kandi abandi bose ndazi benshi muri onya Dr. Sore Muranzi muratuzi imyosha telefone irazwi na yivuze kuko tuvira kumugaragara kubera ibyo dukora nta manyanga arimo bakora byumva. Mbyakugora kugira ngo uvuga ati reka ntumindunda Dr. Sore ndambaze ati mbe ikibazo ni ikihe Dr. bino bintu bibona gute ugakawuka ukora byumva. Hari abantu muvino onya muvino mgiye kondera ubuzima bamaze kubabona ati no muntu azokurinde ku munsi uyu no gukora akazi umunsi uyu cyangwa se ndagukora akazi hanye ubundi umunsi uyu wowe ukigenda gusa bamaze kugiranza gufunga, bamaze gutongera ibyo batunga bavuga ati wana kanaka mwene kanaka niyagerayo ntazohuza na boss wiwe, amafaranga azoronka yose azoronka mucaka agenda
ubwo bufaranga bwose uzoronka bwose azoburonke butakara, niyagura iprasi canke akagura ikintu kanaka baze muzurumu canke uwo yasize mu Burundi bizo bigenda ukuntu ukameza ngo bya bindi nyine. Naco cyo nabwiye yuko hariho ibibazo bimwe usanga tuko turakemura mu nzira itari kwigirane gukemurwamwo. Ikibazo cy'uburozi kemurwa n'uburozi, uburozi buhingurwa n'ubundi nuko uravyumva. Kurya anya n'ibingwara za malaria y'iki nakadhalika, hari imiti y'uburozi bwayo bivura igakira. Ariko Dr. Sole sinzi kuvura ingwara za malaria oya, ukumva kuntu vyereke uburozi. Rero mwana mu kwanyumviriza reka gusamara, gerageza uturondera kikaye tugufashe kugira ngo nawe urondere uronka, nawe ico wifuza ugishikeko, hama ugire amahoro n'umutekano mu kazi kawe ka misi yose. Kubera uburozi ni ikintu kibi cyane gose. Ushobora kuba waragira ubuntu ukagenda kondera ubwo buzima ugashika yuri, kumbe ino wavino ubundi ufise imifungo tekine bingana, ugasanga maskini ya Mungu nkakaroro gatoyi je hari umuntu kundondera umunsi umwe nama nabivuze. Turakora igipimo turaraba nambwa ati no muntu uburyo afise kibazo kiniki kandi hagahera umwanya ungana kunukunukunuku, uno muntu ejo isaha zine azobayitavye Imana yobaza ngo ni brag nukuri kwa Mungu. Iyo sayi imaze kugera byagenze uko nyene. Rero iyo mwipimye mu kwisuza mukaneza ubuzima bwanyu, bifasha kuraba mbega nta nzitizi zaba zihari. Mbega nta bantu bo kwaragukurikirana, abantu babi mu byose kwaragukurikirana. Uburozi ni ikintu kibi gose. Umwana uyu umuntu akuroze upfa nabi ufata n'ivyozi kubera uguma wimvuga urakomeye kumbe udakomeye. Kuri ubwo rero Dr. Sole nakunze kwishura yuko Dr. Sole karagaciyemwo aho uri hose turakuvura, aho buri hose turakuvura, uburiye gusa kuturondera ukurikize amategeko tuba twaguhaye, hama utange ibisabwa byose turagufasha, ubuvuzi bwacu buragushikira aho uri hose. Kandi ni kuvuga ko tumaze gukora igipimo mu minota 5 tukaguhereza inyishu. Muri iyo minota 5 nyuma y'igipimo niho haca haza havugwa ibisabwa byose bikenewe byose, hama tugaze grande tugaheza tugatangura akazi. Tutangura akazi ni TikTok aho nyene, tukuvura aho nyene utangura kumva impinduka mu mubiri wawe ubwo nyene tukitangura akazi. Wewe tukuvura turi ngaho mu Burundi, nawe uriyo uri, hama ugaheza ukamererwa neza, hama nawe bishobotse ukazogera gushinga intahe mu bandi nkuko nabandi bagiye bashinga intahe uko page turabafasha. Nubwo tutari Imana sikuvuye yuko abatwituye bose ngo byagenze neza sample gusa, apana, harabo bitagenze neza nabo byagenze neza, mugabe iki byaragenze neza. Ariko rero nibisura ko cyo bicarangaho onya bamwe kuja kwivuza, bamwe kwisuzuma ngo bizogenda neza oya, utabirondeye bizokwizana. Hama ndabifurije umunsi mwiza nibihe byiza mu bangi no mu vyanyu. Hama murakora cyane gose. Inimero ya telefone ni guteranya amazina 257 62 899 775 canke guteranya amazina 257 62 891 462 na 257 62 899 775 ama 257 62 981 ama 81 462. Plus 257 62 809 775 ama plus 257 62 980 460. Murakoze cyane gose. Hama nimero ya telefone niyo. Kuri YouTube mwandike Dr. Sole Online TV, TikTok mwandike Dr. Sole Ntakirutimana. Tunga twasaba ko umuntu ufasha gukora subscribe, partage, like n'ibindi kugira ngo ibiganiro byacu bishobore gushika kure. Murakoze cyane gose. Imana ibane namwe.